Umusi mpuzamakungu wahariwe imfuvyi zasizwe n'abavyeyi bahitanywe na sida wamuhimbazwa buri mwaka kw'igenekerezo ry'indwi Rusama mu ntumbero yo gushigikira no gufasha abana bagizwe imfuvyi n'ico kiza. Amasoko yacu amenyesha ko mu bisanzwe abatabara ubwa mbere abo bana ari abo mu miryango yabo ya hafi, ariko mu Burundi hoho gufasha abo bana vyama bigoye cane kuri iyo miryango, na cane cane ko ingo nyinshi zugarijwe n'ubukene kandi bisanzwe binagoye cyane ko izo ngo zinagaburira abana bazo bwite ntibanaronke n'ivyangombwa vy'ibanze. Abo bana babaye imfuvyi kubera ikiza sida baranaheba ishure bitewe n'ubukene bw'ibikoresho hamwe n'amafaranga y'ishure. Amasoko yacu yemeza ko akenshi imfura muri abo bana aribo bama bariko baraheba ishure kugira barekere batoya babo bashobore kwiga. Iruhande y'ivyo hakaza hiyongera ikumirwa ry'abo bana bikorwa kenshi n'imiryango baba bavamwo hamwe n'ababanyi babo kugira bashobore kubanyaga ibisigi vyabo. Urunani rw'amashirahamwe y'abagendana umugera wa sida Capes Plus rumenyesha ko imfuvyi zasizwe n'abavyeyi bahitanwe n'ikiza ca sida zibagiwe mu Burundi. Urwo runani rumenyesha ko hari imigambi imwe itegurwa ariko uruhara rw'abo bana ntirugaragare. Ibijanye n'umusi mpuzamakungu wahariwe imfuvyi zasizwe n'abavyeyi bahitanywe na sida n'ibindi bimeze nkawo vyashizweho mu ntumbero yo kurwanya ikiza sida, na rirya ico kiza gifatwa nk'isoko nyamukuru y'ingorane abo bana barimwo. Amasoko yacu abandanya amenyesha ko izo ngorane zose abo bana b'imfuvyi barimwo bitewe n'ikiza sida zongera zigategwa nuko igisata cari kigenewe imfashanyo yabo no kwitabwaho cakuweho.